in radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ejo ku munsi wa kabiri Burundi bwahimbaje imyaka 59 irangiye umuganwa Ruwigwa Gasore agandagura kugwanya ibiturire akamwana wa mama. Ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira ivyo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati ubutungane bumeze neza. Ivyo byose nivyo yavuga bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu nzu. Uyo ni Olivier Nkengurutse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambi w'Iprona igice cemewe na leta y'u Burundi. Mu Rwanda sentare ya Kicukiro mu gisagara ca Kigali yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Abanyamerika nibo bamaze guhabwa agashimwe kitiriwe Nobel ari benshi ku isi kuva gatanguye. Izo nkuru n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Mari imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alois, ndakuramukije Fidel, namwe muduteza amatwi muri aka kanya. Abantu bashika kuri 44 barapfuye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma yaho banywereye inzoga itemewe n'amategeko muri Turukiya. Televiziyo TRT ya leta ya Turukiya yatangaje ku munsi wa kabiri ko abo bantu bapfuye kuva kuwa gatanu mu ntara 8 zirimo n'igisagara ca Istanbul. Yongera avuga ko abandi 30 bajanywe mu bitaro. Igipolisi cavuze ko cahagaritse abantu 58 bakekwa gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko. Erdogan wo mu idini rya Kisilamu yamye kandi arwanya kunywa itabi hamwe n'inzoga z'ibiyovya genge. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yabwiye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko amasezerano y'ubudandaji n'igihugu c'Ubwongereza cyawuvuyemo akwiye kwihutishwa kandi agakorwa ku nyungu za bose. Ariko yongeye avuga ko ivyo bihugu bikwiye kuguma byitegekanije ikindi cokorwa mu gihe atamwumvikano byoshikako. Yavuze ko ibiganiro n'Ubwongereza bibandanya kandi ko ubumwe bwa Buraya buzogerageza gufundika amasezerano n'ico gihugu, ariko ko igihe gisigaye ari gito. Ubwongereza bwashinze ikiringo ntarengwa co ku mpera z'uyu mwaka ko amasezerano azoba yafunditswe. Merkel yavuze ko ikiza ca COVID-19 cigishije abanyaburaya ko bakeneraniranye. Yabivuze mu gihe uwo mugabane uriko winjira mu kindi kiringo ibihugu bya Buraya bitari bike biriko birabona abandura COVID-19 bongera kwiyongera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo kuwa kabiri yarongeye gutwara urubanza amaze igihe arwana muri sentare nkuru y'igihugu ahari karabuza sentare y'i New York kuronka ivyerekana amatagisi yoba yararishe. Abashingwamanza ba perezida basabye iyo sentare guhagarika ingingo yafashwe na sentare ya leta ya New York yo gusaba gushira ahagaragara ivyerekana kahise k'ingene Trump yarishe amatagisi. Umushirizamanza wa sentare y'i Manhattan muri New York Sirius Zanchi akeneye ko haboneka impapuro zerekana kahise k'ingene perezida yarishe amatagisi kuva mu mwaka wa 2011 gushika muri 2018. Kimwe mu matohoza ariko akorerwa perezida Donald Trump mu bikorwa vyiwe vy'ubudandaji. Ubucamanza bwa New York buriko buratohoza ko Trump yoba atatanze amatagisi, ko yoba yarakoze amanyanga kuri za assurance canke ko yoba yarahindaguye amakonti yiwe y'amabanki. Uwo mushingwamanza Vance ariko kandi arondera ivyemeza ko Trump yoba yaratanze igifukamunwa ku mukenyezi Stormy Daniels akina amareresi arimwo imibonano mpuzabitsina. Muri Amerika kandi umupolisi w'ibiro by'inyamiramabi FBI yaremeje kuwa kabiri k'umuhari w'abantu bitwaje ibikoho bikomakomeye wari ugamije kunyuruza buramatari wa leta ya Michigan wari ufise uwo mugambi kandi kuri buramatari wa Virginia. Richard Truss yabwiye sentare yo mu gisagara ca Grand Rapids ni ku murwa mukuru wa Michigan
kuwa mugwi washavujwe n'ingingo zafashwe zo guhagarika imirimo kubera umugera wa COVID-19 zica ziha iyo migambi igayitse. Richard Trask yavuze ko ako kagwi kihaye intumbero yo kunyuruza buramatari wa Michigan Gretchen Whitmer hamwe n'abandi bategetsi, harimo no gutera abapolisi no gutanguza intambara y'abenegihugu. Buramatari wa Michigan n'uwa Virginia Ralph Northam bose ni abademokrate bamye banebagurwa na Perezida Donald Trump ku mategeko bafashe harimwo n'ayo kurwanya COVID-19. Muri Virginia, buramatari waho yaratunze urutoki Perezida Trump kuba ari we yateye ako gatima k'urwanko muri iyo mirwi yitwaje inkoho. Mu gisata c'inkino, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Portugal ryavuze ko icamamare mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo yanduye umugera wa COVID-19. Iryo shirahamwe rivuga ko Ronaldo asanzwe akinira ekipe y'igihugu ca Portugal atabimenyetso by'uwo mugera agaragaza, kandi vyitezwe ko yikumira mu kibanza ca wenyene. Gutorwa uwo mugera kwiwe kwatumye ikipe yose ya Portugal kwimwa kuko iryo shirahamwe ryabivuze. Yavuze kandi ko atawundi basanze yaranduye. Urakoze Aloyes ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri hibutswe imyaka 59 irangiye umuganwa Rwigwa Gasore yarondereye Burundi ntayo kwikukira gandaguwe. Menyesha amakuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufitiye ibindi. Imugwane munda nabo mwahora muhiganwa, ivyo kurwanira gutsinda mu itora vyarangiye, hasigaye neza ya bose. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Ayo na mu majambo umuganwa Rwigwa Gasore yavuze umugambo wiwe Iprona uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka mu 1961. Imisi 25 inyuma yaho yaciye yicwarashwe n'umugiriki Jean Kajogis kuri Hotel Tanganyika i Bujumbura, wahoze ari umugwa mukuru wa politike. Abishinga leta yatoye incabwenge zo mu bwoko bwose kandi yahamagariye abarundi kwita iterambere no kuvavanura n'amacakubiri. Gasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'u Burundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami Mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo byaganisha ko bigihanza abarundi. Akana gace k'ijambo yashikirije. Uyu munsi Iprona yatsinze, ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe. U Burundi burabakeneye bose. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Kuri uyu wa kabiri ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushingwa iz'amashurwe ku ntatemwa ya Rwagasore ku musozi wa Vugizo, babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Archdiocese ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa kuri Paroisse Saint Michel. Yavuze ko ahantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo Rwagasore yari afise atamahoro aramahashoboka, kandi kw'ivyo yageze ko vyose yabishobojwe nawo. Uraba neza muri imibano yacu no muri ibihugu vyacu, ikitwishe nukumengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegemvyo wo gukora ivyiza bakavyemanga, wo kuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu mengo basigaye ari bake. Benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose, naho bose boba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma c'ubuzima. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako. Nta mahoro y'ukuri abaco baronka, kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo. Inyuma y'imyaka 59 yishwe, umugambo w'Iprona yasize wiciyemwo ibice birenga 6. Ishami ryegamiye leta niryo rizwi n'amategeko. Olivier Nkengurutse umunyamabanga mukuru waryo yabwije ijwi ry'Amerika ko iterambere Rwagasore yifuza ritaragerwaho. Ko twari gutera imbere inyuma y'imyaka 59 siko turi. Biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika 20 Burundi bwasubiye inyuma, abantu baciye bagandagurana,
bivugwa ivy'amoko bimwe yavuga vy'ubumwe biracanamwo. Rero tuvuze demokrasi haba hariho kurwanya ibiturire akamwana wa mama. Ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira ivyo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati turwanye ibiturire habaho ubutungane bumeze neza. Ivyo byose nivyo yavuga bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro. Ibigikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambo ya PDR kugizwe ahanini n'urwarukura bibona. Umukuru wawo Gabriel Banza Witonde ahanini afatagwa gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri: kwemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma ataco yarakenye. Abona ko amatora aheruka ari ikimenyetso kwihangiro rya gasore ririko rirarangurwa. Ayivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu. Ubu twovuga yuko ivy'imbiro byo biriko yaja mu makanda. Murazi yuko inyuma y'igandagurwa ryiwe intwaro zose zabaye mu Burundi zagenda zirajegajega. Nta barundi bashiraho bashize kugira ngo bitore indongozi zikore ivyo bazitumye. Uburetse bwa mbere dushima neza ko tubona imyaka 15 iheze indongozi zishobora kwitorerwa kandi zigashobora kumara ikiringo cazo. No munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho tutarashika kumbure kwiterambere rama yifuza intambwe irikiraza. Urabona ko imigambwe yose yemera yuko uwatsinze atwarira bose ntakurikire ingorane canke akajagari mu gihugu. Banza Witonde ariko ahamagarira abarundi gutora imigambi myiza nk'uko vyagenze mu 1961 kugira ngo bagere kwiterambere. Mwengutse n'abantu leta kunagura imigenderanire n'amakungu nk'uko Rwagasore yari yavyemeje mbere no kubakeba b'ababirigi batari bifuje ko ashinga umugambwe. Umuganwa w'irwa gasore yishwe kwa 13 kwezi kw'icumi 1961 Uburundi buca buronka intayo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye. Yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu nda y'ingoma bagirijwe urupfu rwiwe n'umugika Georges yamurashe akavyemerera abishura nyonzwe nta kuri kuzuye kuramenyekana kubijanye narwo. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu Rwanda sentare y'intango yo ku Kicukiro yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Yabwiye sentare ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana. Iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Colonel Tom Byabagamba yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjijwe n'ubuyobozi bw'urukiko. N'urubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye. Colonel Byabagamba gihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kandi ko ari nabwo yarabonanye n'abanyamategeko bamwunganira, akavuga ko icyo gihe kidahagije. Umucamanza amubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana. Yasubije ko dosiye yakeneye ari ntoya cyane ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemererwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo. Umushinjacyaha Bwana Michel Shimiyimana n'abafashe ijambo yavuze ko urwego ahagarariye rutemberanya na Colonel Tom Byabagamba. Yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ibyo ubwabyo bihagije kandi ko babonanye ubugira gatatu. Bwana Shimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari ubwe wihereye dosiye Colonel Byabagamba arangije anayiha Maître Valérie Gakunze umwe mu bamwunganira. Umushinjacyaha yibukije ko urubanza rwa Colonel Byabagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko ziba zidafite ishingiro uretse gutinza urubanza, agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butaba ari ubutabera. Yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed, justice denied. Ingenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze ntibuba ari ubutabera. Agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza. Asubiranye ijambo Colonel Byabagamba yabwiye urukiko ko mu bimenyetso abura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military police ku gusubiza ibyibwe. Ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja? Yavuze ko ibyo umushinjacyaha asobanura ari cyo yise kwigiza nkanavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo. Maître Valérie Gakunze yabwiye urukiko ko ibivugwa n'ubushinjacyaha atari byo. Yavuze ko kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bimushinja. Yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha urega ibimenyetso bimushinja. Yabwiye urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ari we nyiri urubanza.
Maître Paul Ntare nawe yavuze ko iyo barebye kubikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho Colonel Byabagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe. Kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko Colonel Byabagamba atasuwe. Yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo, akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe. Maître Gakunzi yavuze ko mu nyandiko 9 ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije 6 gusa. Nubwo batarinjira mu miburanire, uyu munyamategeko yakomoje ku gihano ubushinjacyaha busabira Byabagamba. Ati baramusabira gufunga imyaka 3 yongera kuri 15 yakatiwe, icyo nicyo bita gitoya. Byabagamba soza yabwiye urukiko ko uwiregura agomba kwiregura ku bimenyetso. Ati umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera, ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha iyo ashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso, ubwo nibwo butabera avuga. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazuyaje, umucamanza yahise asubika urubanza abwira Byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki ya vuba ishoboka. Mu magambo y'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije, bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa. Yashimangiye ko umunsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha. Colonel Tom Byabagamba ararega ubujura, bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa Samsung aho afungiwe. Iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo. Bihabanye n'ibyo Minisiteri y'Ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2020, yari yavuze ko izamurega ibyaha bishya by'inyongera. Yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo, kandi ko yabikoranye nabi imbere muri gereza ndetse n'abo hanze yayo. Uyu wahoza kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa 8 2014, amaze imyaka isaga 6 afunzwe. Kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gusuzugura ibendera ry'igihugu, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi. Mu mpera za 2019 ari kumwe na muramu we General Frank Rusagara, inkiko z'u Rwanda zabakatiye gufunga imyaka 15. Ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Abacuruzi bo ku mupaka wa Bunagana muri Uganda bacururiza mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bakiye neza icyifuzo cya leta ya Uganda cyo gufatanya n'iya Kongo mu gikorwa cyo kubaka amwe mu mabarabara ya Kongo. Rimwe muri ayo mabarabara rikaba ari riva i Bunagana rikagera i Rucuro no mu gisagara cya Goma. Inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru wacu muri Uganda Ignatius Baizi. Umupaka wa Bunagana ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane n'imodoka zitwara ibicuruzwa kuva imbere mu gihugu cya Uganda hamwe n'izifata ibindi ku mwaro wa Mombasa muri Kenya kubyinjiza muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ariko kubera umuhanda mubi ku ruhande rwa Kongo unyuze i Bunagana, imodoka nyinshi ntabwo zigisha kuri uyu mupaka, ariko nizigerageza kuhanyura zimara igihe kirekire ku rugendo rw'ibirometero 90 byonyine kuva i Bunagana ukagera i Goma. Twagendaga umuhanda ari mubi, ibyihutirwa by'imari by'umuntu ntibigende vuba, imodoka kwikubita hasi, pikipiki ukubita abantu hasi, none ubwo ubucuruzi ntibugende neza. Hari igihe cyo bavuga hano ukaba wagererwa mu maze iminsi 2 cyangwa 3 imvura mu gihe cy'imvura. Madiru Yasini ni umwe mu bacuruzi bakunda kwambutsa ibicuruzwa babikuye muri Uganda babijana i Goma. Kubera umuhanda mubi ugizwe n'ibinogo byinshi bituma imodoka zigenda buhoro cyane, ngo bigafasha n'abajura bo mu mihanda kuzitera. Ikindi kibazo cya Kongo ni cy'umutekano, abantu bafataga bari kugenda bakabafata bakabashira mu shamba, bagera bagasaba $10,000 cyangwa se $5,000. Government ya Kongo itubabarire nayo ishiraho security kaze bari abantu babafate, none abacuruzi bagende neza, kuko bituma abacuruzi bahatinya, bigatuma ibintu bidindira, n'abafite imari zabo muri Kongo zigapfa hejuru yo kiriya kintu cyo kujana abantu mu shamba. Aho abimisoro nta kibazo badusoreshaga neza. Icyemezo cyafashwe na leta ya Uganda cyo gushora imiliyoni zisaga $300 z'amadolari y'amanyamerika mu gukora imwe mu mihanda muri Kongo ifatanije na leta yaho cyakiriwe neza cyane n'abacuruzi bo kuri uyu mupaka wa Bunagana bari basanzwe batunzwe no gucururiza muri icyo gihugu cy'igituranyi, nk'uko Nizeyimana Godfrey umwe muri abo bacuruzi abivuga. Kubera buri mucuruzi wese azabyishimira ku bwa transport izaba ize, security irahaboneka, kuko nyine ubona iterambere ririho. Ku bwanje umuhanda gukorwe, kuko niryo terambere, ibintu byose bizagenda neza, kuko natwe tumva tubikeneye kandi turi muri icyo gihugu kugira ngo iyi mihanda ikorwe. Anjewe nkucuruza cement,
ncuruza biya ukoze munyuze muri export, ariko urabona riyari kuvuma imihanda mibi, hari igihe cyo ubyira rero pakiye n'imodoka mubwira ngo kujanira ibintu nk'Igoma, ukumva transport iri hejuru cyane, so bigatuma iby'ubucuruzi bigenda bidindibira. Kabanyana Renata n'ukuri abacuruzi b'abategarugori ahibunagana bacururiza hakurya y'umupaka avuga ko ibi bigiye guhindura ubuzima bwabo. Nje ncuruza imyaka nk'ibishimbo n'amasaka, njewe inyungu yongeye kubigiriramo, ubwo ibicuruzwa byacu ntabwo biraje biratinda mu nzira. Umuhanda wa Kongo kubera ari mubi, nyine iyo ufite ibintu byawe uri kubyinjizayo nangwa ubikurayo, ujana umwanya muremure kubw'imodoka nyine ziba zigenda buhoro. Twe twabyakiriye neza kuko uri kumva nyine nk'iyo ufite ibintu mu modoka, hari nk'ahantu hitwa ku Kakimonyo, kuhambuka ni ikibazo. Ubwo waba ufitemo nk'imifuka yawe bumwika byameneka, ubwo urukumva icyo ni igihombo. Mu ijambo ryo kwizihiza imyaka 58 y'ubwigenge bw'igihugu mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yavuze ko uyu mupaka wa Bunagana leta ya Uganda iwukeneye cyane. The road from Bunagana to Goma, we needed that road very badly. The people of that area need it in Congo, but we also nk'umuhanda uva Bunagana kugera Goma turawukeneye cyane. Abanyekongo nabo barawushaka, ariko natwe turawukeneye. The people of that area need it in Congo, but we also. Ikindi nanone Perezida Museveni wa Uganda avuga nuko imihanda myiza muri ako karere izafasha gukemura ibibazo by'umutekano muke biharangwa, kuko bizaje bifasha n'abashinzwe umutekano n'ibikoresho byabo kugenda bihuse. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Uyu n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Mwateguriye kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Mu bihembo Nobel ibihumbi 2020 bimaze gutangwa, abanyamerika nibo benshi babibonye. Ku bantu 11 barirwi bose n'abanyamerika. Si ubwa mbere Amerika ibyiganjemo. Mureke turebere hamwe muri make uko byifashe. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Igihembo Nobel nicyo gikomeye cyane mu rwego mpuzamahanga kugeza ubu. Cyatangiye gutangwa mu 1901. Gituruka ku mugabo witwaga Alfred Nobel, umuhanga n'umuherwe cyane wo mu gihugu cya Sweden. Yavumbuye ibintu byinshi birenga 350 birimo igisasu cyitwa dynamite. Yabayeho kuva mu 1833 kugera mu 1896. Yapfuye rero afite imyaka 63. Yaraze umutungo we ishingwa ry'igihembo Nobel. Muri uwo murage we, Alfred Nobel yasize avuze ko iki gihembo nikimara gushingwa kizajya gihabwa buri mwaka abantu bazaniye abatuye isi yose ibintu bishya by'agatangaza mu byo bahimba, bavumbura cyangwa bavugurura mu nzego esheshatu: ubuvuzi, ubugenge cyangwa physique, ubutabire cyangwa chimie, ubwanditsi cyangwa literature, amahoro n'ubukungu. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'igihembo Nobel, thenobelprize.org, kuva mu 1901 igihembo Nobel kimaze guhabwa imiryango 28 n'abantu ku giti cyabo 919. Muri aba bantu ku giti cyabo abanyamerika ni 404, ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri. Biganje cyane cyane mu nzego za siyansi, ubuganga, physique cyangwa ubugenge, chimie cyangwa ubutabire n'ubukungu. Usibye abanyamerika ku giti cyabo, ni na kaminuza bigishamo kandi bakoreramo ubushakashatsi ziba zihembwe ukundi kuntu. Yego, ntabwo ziba zihawe amafaranga y'igihembo Nobel nyirizina, ariko kugira abantu benshi bazo bahembwe ni ishema n'ikuzo bitagereranwa. Aha naho kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziza ku isonga cyane.
kuva mu 1901 kugera mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019 imirimo y'ubushakashatsi mu bya siyansi 57% yahembwe na Nobel ishamikiye kuri kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ahubwo ho birarenze. Ku mirimo 5 yo muri siyansi yahembwe na Nobel, 4 yose ishyira imbere kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kaminuza 12 zo ku isi yose zifite abashakashatsi barenga 10 bahawe igihembo Nobel mu bya siyansi, 9 nizo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaminuza ya California Berkeley muri Leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyiza ku isonga ku isi yose n'ibihembo 38 birimo 13 by'ubutabire shimi na 12 by'ubugenge fizike. Kaminuza ya Harvard muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iya kabiri ku isi yose mu bushakashatsi n'abashakashatsi babonye Nobel n'ibihembo 33 birimo 11 mu buvuzi n'ibindi 8 by'ubugenge cyangwa fizike. Izindi kaminuza ni Stanford yo muri Leta ya California n'ibihembo 23, Massachusetts Institute of Technology MIT muri Leta ya Massachusetts n'ibihembo 20, n'iya Chicago muri Leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihembo 19, kandi zose ni kaminuza zigenga nta ya leta n'imwe irimo. Kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza ku isonga kubera ko zifite umwihariko wo kwemera no kwakira abashakashatsi bava ku isi yose kurusha izindi kaminuza zo mu bindi bihugu. Kimwe mu mpamvu zabyo ni imishahara myiza n'amafaranga menshi cyane zishora mu bushakashatsi, kongeraho ubushake bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange bwo kuba ku isonga, ambition cyangwa se ambition mu zindi ndimi z'amahanga. Radio Ijwi rya Amerika. Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiragira kiti mu gihe hari abibwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo isubira inyuma, mu gihe hari abibwira ko hari ibindi bihugu birimo bitambuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya siyansi na diplomasi, nibabanze barebe imibare y'ibihembo Nobel byo muri izi nzego zombi ubwayo irivugira. Ibya siyansi tumaze kubinyuramo, noneho rero mu rwego rwa diplomasi AP iributsa ko abaperezida 3 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye ibihembo Nobel bakiri ku butegetsi. Theodore Roosevelt mu 1906 kubera uruhare yagize mu kumvikanisha Ubuyapani n'Uburusiya kurangiza intambara barwanaga kuva mu 1904 kugera mu 1905. Woodrow Wilson mu 1919 kubera uruhare yagize rwo kurangiza intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918, na Barack Obama mu 2009 kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa muri diplomasi n'ubufatanye mpuzamahanga by'abatuye isi yose nk'uko Komite Nobel yabivuze. Uretse aba batatu, Perezida Jimmy Carter yabonye igihembo Nobel cy'amahoro yaravuye ku butegetsi mu 2002 kubera ubwitange bwe mu rwego rwo gukemura amakimbirane akoresheje ubwumvikane n'uruhare yagize mu masezerano y'amahoro hagati ya Misiri na Israeli icyo gihe akiri perezida. Aya masezerano yashyizweho umukono mu 1978 i Camp David muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Al Gore wigeze kuba visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye igihembo Nobel cy'amahoro nawe yaravuye ku butegetsi mu 2007 kubera kwitangira gukangurira isi yose ku bushyuhe n'ibindi bibazo biyugarije bitewe n'imihindukire y'ibihe. AP iti nta kindi gihugu na kimwe ku isi gifite abategetsi benshi gutya babonye ibihembo Nobel.
nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza twe n'abandi bose banywanyi b'ijwi rya Amerika yakitugezaho akoresheje adresse radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza rero. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. Njuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Kuri mikoro ari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire ibihe byiza.